Ni mu kiganiro ntahiriza ni topic ivuga ngo mbega amahiganwa abera mu Burundi atunganywa gute, mbega ibijanye n'akanama gatanga amanota vyo bimeze gute ko abantu benshi bidoga, nivyo tuza kuyaga ko ndi kumwe na Christian Xavier. Umeze neza? Yego ndameze neza namwe. Yego ndashimye kusura ngaruka mu ego haciye igihe. Turaguhaye ikaze hano muri Media. Turi iki kibazo kivuga ngo mbega amahiganwa canke competition zitunganywa gute mu Burundi ugereranije n'ahandi mushobora kuba mwaratembereye. Ikibazo cacu ca mbere ni mbega competition mu bisanzwe niki? Mu Kirundi ni higanwa. Higanwa rero ikibiranga nuko hari abatsinda n'abatsindwa. Iryo jambo ryo mpereyeko kubera niryo rikuru risumbe ayandi. Ngo habura na babiri hagatsinda umwe. Abarundi barabivuze kandi ngo utsinzwe ntibatsindaho. No kuvuga ko ihiganwa ryaramyeho naye mu Burundi bwa kera abana b'abarundi barahiganwa iyo bari ku gasozi bakina basimburukira mende bagira ikanyuma hakagira abatsinda n'abatsindwa kandi utsinzwe ntibatsindaho. Urumva rero nta gishasha kirimwo, nuko gusa amahiganwa agenda arahindukira. Ubu tugeze mu mahiganwa y'ivy'indirimbo vyo gutamba n'ibindi vyinshi vyama birimo amahiganwa. Yego nkunze Imana yarampaye rimwe barantumira, hanyuma ndabimazemo imyaka myinshi cane, ndamaze kubona amahiganwa menshi kandi ayo mahiganwa asa n'ayandi kw'isi kubera ko hose batanga amanota hanyuma hakagira utsinda n'utsindwa. Gusa aho bitandukanire nuko abantu bataraba neza ngo bamenye mbega uwateguye ihiganwa ashaka gushika kuki. Ico nico kibazo gikomeye kuko nayo mahiganwa mu Burundi arafise ahure gutanga amanota mugabo hakagira utsinda n'utsindwa mugabo intumbero yo yateguye niho bitandukanira. Dushigire ntaye gato vya watubwiye ko umaze imyaka myinshi mu ma competition, uri abagutumira ngo uje mu kanama. Dushigire ntayo watanguye kuja mu mahiganwa ryari, witavye ku giti cawe canke mu kanama uri bagutumiye mu kanama? Ku giti canje no kuvuga ku giti canke Christian ugati Christian je ndagiye mu mahiganwa yo gutamba, waratambye sasa. Uvuga kuja mu mahiganwa canke kuja mu kanama ushaka kuvuga? Wumva kuja mu kanama nuko umuntu aba yakwiza ati iryo muntu namubonye yarigeze no mboneyeho akaryo ko gukaburira abantu bamwe bashobora kuba bakuzi mu myaka 5 iheze canke 10 batakuze c'imyaka 25 bakiri bato generation Z. Agacavuga ati nza n'urya muntu yavyigiye ariko aravuga abikuye. Nivyo nashaka kumenya nanje. Ego urumva iyo abazungu nibo bakurikirana umuntu bakamenya wariwe. Nico gituma agira ama CV, nico gituma bagira iki. Ego jewe ivy'amahiganwa nabitanguye kuva kera. Je narakuriye kuri Centre Jeune Kamenge, naragiye umugwi ukwiga gitare, naragiye umugwi kuvuga Espagnol, twarakinye basket, twaragiye muri gymtonique n'ibiki, twarahiganwa mu ma basket tukabaye bijya by'ama competition bisanzwe. Uretse ivyo mu za 97 n'umunani n'icenda nari mu gwindanga karanga. Twarize nta ntambo nimwe y'abarundi y'abahungu ntatamvye. Urumva ubu tuzoja turi ibintu vya tamba big. Umva ivyo gutamba hava kuva 96 aciye 30 ans. 30 ans oya nziragira mugani 30 ans ziri muri izo. None gasha umuntu natamvye ya 30 ans. Urumva ego ubu sikibasha mugabo waravyigeze ico kiburi utavyigeze. Hanyuma munyuma ivya salsa hoho ejo bundi muri 2004 5 6 urabona tumaze 20 ans club ya danse salsa. Nukuvuga yuko uyo migwi ndangakaranga niyo migwi y'ikizungu za salsa nagiye ndiga ibintu vyo gutamba. Ego naho ntagiye cyane gose ngo mu explain nko muri salsa ho nakujije ko gusa gatora cyamba nk'umu encadreur wabo ndazi ico bita les pas de base n'ibiki. Hari ivyo ntabandanije abandi baraperfectiona barakomera, nsiga rero ndabankadreur ko nabasumva n'imyaka mu bindi bitajanye vyo gutamba. Abandi bo barabaye n'abamoniteur baravyigisha amakuru privé, bavamo amwantu bararonka ama responsabilité kubera kumenya gutamba, akagenda gatanga amakuru privé ibintu nk'ivyo.
hanyuma ivyerekeye ivyo ni kuvyerekeye jewe nk'umutamvyi ego hari igihe rero vyashika tukaja mu mahiganwa narashoreye naravugije ingoma giziki tugatsinda hani tugatsindwa ubu rero nakubwiye nka jewe umwe mu baja uhiganwa atsinda hanyuma ivyerekeye muri juri naho sinibuka ryari vyatanguye mugabo ivyabonetse cyane ni ivya muziki hivyo mugabo haro n'izindi competition agendamo zo gutamba hariho vya Africell vya Smart n'ibindi vyinshi mu kati nashobora kwibuka ku mashuri abana competition inter bagita journée culturelle ugasanga hariho competition ugasanga ndagiyemwo yego ejo bundi vya Superbat nagiye mu vya Tamba Bik urumva baguma banyizigira aho waje mu mahiganwa akunda kuba induru nkuko n'ubu tubibona iyo competition yeze abatsinze canke abafana babo usanga hahiye kuri rezo zose rero grita n'Imana ntikundwa na bose n'Imana ntikundwa na bose ndashobora guha akarorero umwaka uheze ndari muri juri hanyuma abakobwa banje barakurikirana ekipe yabaye ya gatatu bo bashaka ibiya mbere kuva uwo mwaka gushika ubu kiragira c'umwaka n'ubu baracanye umuhari ngo bishobora gute buri muri juri rya ekipe twashaka ni nk'ubu vya mondial hari abashaka France hari abashaka Angleterre niki mugabo erega hajya na competition ya football ni nka nyene ni nka juri nuko ari mu arbitre akurikiza amategeko mugabo umwaka akemera hajya biyumvira ko juri ari itanga amanota kwera oya juri ntitanga amanota oya ahubwo amanota abari muhigana nibo bayiha kuko hajya juri yose kwanza mfodi yakajyo ko kwibutsa abantu ko les membres du jury batabita les juristes turiko turaniga abajuriste n'abantu bize amategeko les membres du jury abagize akanama gatanga amanota mu gifaransa bita les jurés nukuri ndabizi n'abantu bake zabatwi barabaje twigira ngo yasize kwibarabaza turiko turiga abajurés no kuvuga rero yuko ako kanama kaba gafise ivyo karabirako babitari critère kenshi tuvuge tufate nk'ivyo kuririmba cyangwa gutamba byo kuririmba tufate nko kwanza nko kuririmba urumva n'umuziki umuziki bisigura ijwi ry'umuntu hanyuma les techniques akoresha de voix akona kandi gashobora kuba critère hanyuma hakaba rero nibi bisanzwe umwana akurikiza ko tout le monde chante nanje ndarimba nawe uraririmba turetse kuganya abagira amakaroke cyangwa mu rusengero ubwa twese turaririmba iyo ukurikije ibyo bita ngo ntuze bavyita kutagira contretemps kutagira fausse note urumva organe ukaja mu murongo naho utofise ijwi ry'umumarayika canke amategeko de voix yabari matoya hanyuma hakaba rimwe na message utarimvye amajambo abishe kumva harabarimba amajambo kumva nyine ko amajambo to ivyo vyose rero ukunda kusanga kwisi yose ari cyo kimwe no mu Burundi ikiba gisigaye gusa ni mu gihe haba hariho nabivuze ihiganwa rihagaze kwa bene gutegura iryo higanwa kenshi usanga ari abantu bagira ibintu vya publicity nk'ubuwe nka Bik ugiye kuvuga ubwishingizi Bik ukabishira muri kurabitamba bicaye biboneka neza Superbat bavuga ati amabati meza ukabishiramwo n'amanota bayongereye ko mugaye ibindi do basanga bisa usanga bisa mbega wavuze ngo akagwi gatanga amanota siko gatanga amanota siko umuntu yagiye muri competition niwe yiha amanota mbega ibintu nyamukuru bikwiye kuranga abajure imbere yuko tuvuga uco hari ikibazo urashaka kubarira mbe uramaze kubona yuko kugira ashimangira ico kibazo uramaze kubona ko kajya kanama kama kari nombre impair wobuze igituma kenshi usanga ari batatu batabaye batatu ni batanu hariho n'abagira ndwi mugabo ntibashobora kuba babiri canke bane canke batandatu
kubera iki kubera ko umwe wese arafise amanota atanga yestima aravuga ati je ikintu muziki cyose cyane muziki bishe hanyuma hagaca hagira ikintu bita moyenne no kuvuga ugahara kujya kwa bulletin muri mathématique ya musaya muri français hanyuma mugiye guharura uwo bigwa ko bikaduga cyangwa kaba ari ivyo mugabira jo gushika bana bakanganya pourcentage n'ama virgule muri ico gihe rero mutarondeye yindi critère mwebwe mwihakwera mu amfise uburenganzira baba bahaye ubasha bwose urumva mukarondera yindi deliberation mukoresha birashobora kwanga kumvikana kavuga muti oya ico kintu je numva umengo ntitwogifata ko mu critère n'ibigire harabagira ibintu bya bavyita gute bimwe byo alphabet we umakavuga ngo ngo chance yewe ngo ko atangwa na A ujya atangwa na Z abundi akavuga ati ibyo ntibishoboka muri ico gihe rero hacaba ico bita oui ou non comme ari nombre impair ntibashaka kunganya nta kindi hari ikindi rero kibazo baruvuze kuri personnalité y'umuntu ego abajure mu bisanzwe bategerezwa no kurangwa niki kugira umuntu urinde wiyumvira kumushira mu kanama umuntu yo kwisunga iki bivanye n'ihiganwa rimwe ubwa mbere n'ubumenyi kenshi kunze kubona ngaha mu kanama badakunze gupresenta abo bantu bagiye gutanga amanota haraba ingorane kenshi zukabaye vyiza iyo bagiye kubapresenta bavuga ati nsavye muri 96 yarashorera yatamvye inambu zose z'ikirundi z'abantu yaragiye muri salsa yarageze ke nawe utabiza akamenya kubera kenshi ababivuga baba kenshi usanga batafise ama information kuri uwo muntu ica kabiri ni umutima buntu ntube uri corruptible hariho birashobora gushuka asanga bajya bari muri competition barakunze kwegera bari muri jury uzubaye gatoya arakrea sympathie ukaca usanga wamwongereje plus 1 utari kuyimuha ivyo rero utari umuntu nka kujya kwa barimu sinzi kuyibuka ku ishuri ivyo bintu kwishuri hageze umwanya wa deliberation carazira kwegera umwarimu sinzi kuvyibuka uko aje pushe na ibirisi uravyumva yego wa mwarimu hari abarimu usanga vraiment begera abanyeshuri nk'abajya bagira sport n'ibikiri bayibona canke bajya bagira culture ntitwasura kubabona wasura kubabona baje kugira gute bayita gute proclamation bayita gute bijya affichage gwacitse ntugira ngo babigirira iki bagira ngo nawe ntwinjire mu sentiment nakantu gato agashaka gutuma uwari ko wakabira wa gatatu cyangwa ivyo rero uri maze kuja muri competition uragira urashobora gusanctionner equipe je biramaze kushikira kenshi ugasanga equipe yatamvye neza cyangwa yaririmbye neza yagize agakosa de rien du tout ndamuca amanota mbabaye nkakura mu mwendo nashaka kwa buwa mbere nashaka kwa buwa mbere mugabo ngisurpassa nkagira hariho ku musanction nkabajya bababwe bambari bisa hari ivyigeze gushika muri ntuzende sinzi ndakuta example urabica rico je twari batatu hariho abatamba imigwi myinshi muka turavuga duti abaje bambaye ibisa n'abataje bambaye ibisa cyo kimwe duca tumusanction erega hari equipe yatamvye neza twese turayiha amanota twese batatu menshi gusumba abandi urumva yateza kuganya mugabo hari ako ka critère ko guca tumusanction dusanga umwe yageze -4 undi yageze -5 undi yageze -6 hageze guharura twasanze babaye abagatatu twari gushobora kumvikana tukadelibera mugabo kwera ko ari mathematize twababaye twese uramaze kubona jury babaye gupresenter yatanze amanota kubera ari ibintu mathématique twara proclamer none ni chance yiwe ni chance y'abo bandi bakurikije twese twarababaye jury ababara kabisa kandi ari yatanze amanota umva ari iki ico kibazo ndakikwaje kuko ndamaze kumva imyidogo y'abana bari ya surtout ku bantu bari muri entertainment canke bari mu gisata c'imyidagaduro bavuga ati hariho abantu aba n'abandi bategura ama competition ugasanga mu bagize akanama mu bisanzwe harimwo n'abantu barimwo batarimwo muri iyo domaine gutyo ugasanga amanota ari karakoroka uho uruze kwiki bego nababwiye ni bwa bumenyi mugabo kenshi ushobora gusanga public ariyo yihenda uwo muntu itamuzi ivyo navuze ugasanga ntiza amakuru kuri uwo muntu yitayazi civugire ivyo yigombeye mugabo umenye haro n'ayandi ma competition grita
Iburaya nabonye hariho jiri mugabo agacashiramwo uwundi muntu afashe par hasard muri public atakira kimwazi bakamushiramwo kugira nawe rééquilibré agira ikiye navyo nyene birabaho igikomeye sukuvuga ngo arazi ibintu vyinshi muri ico gituma ngo vyose uteza gutungana nakubwiye ko n'Imana atawikunda bose hari abadakunda Imana bakunda Satani critique ntizobura ugasanga baramushizemo uwo muntu aratanze amanota igikomeye nuko baba bahaye ubwo bubasha uwo muntu hanyuma bakemera ibivamwo none simeruka kuja muri kuja ahantu habaye competition ni abakizwa n'abakizwa baridoga sinzi ko nabibonye baridoga biharya abantu bariko bararimbira Yesu nanakaduga cyangwa gafaranga none urumva bavuga imbere ko baririmba bavuga ati tugiye guhaya nuko yagize uhoraho mugabo hagira ivyo akaduga gace atagura nkuye ngo bataza amanota atariyo urumva quelque part il faut kuraba igituma iyo public bivuze kenshi bikunda gushaka gusanga ifise umwana mwari ibintu nk'ivyo naheruka gukorana n'ikiganiro n'umuririmbyi Kidumu ndamubaza igituma yahevye gutegura competition yari yaratangwa aravuga ati nta nuwo no bihanura kubitegura kuko byabayemo induru nyinshi kubijanye na competition nateguye kuri wewe uvuga ko ikikora n'abantu baheba ihigana bwa ati nibajye bari muri je deje ugenda musomvya n'ubumenye gutejewe za kumparurira amanota kandi jewe nzi neza ko hari byinshi ndamusumbije kubwa ubivuga kwiki oya Kidumu ashobora kuba yarababaye kubera ko umunwa w'abavuga wamusumbije gusuporta akumva umengo ico yashaka ciza havuyemo ikibi ibintu kuri ko Imana biraruhisha ejo gutuma umva wosara ukanarubwira n'igituma yabikoze mugabo haro nabandi bakubwira yuko amahiganwa competition ni ikintu gikomeye ciza cyane gituma abantu baba motive bakumva ko bateza kubandanya umwuga kubera ko baza barakora uvuze competition baharimwo ubushimwe cyo ni competition zohagarara urukwera abantu bavuga usanga atawusuye no kuririmba hari abaco babiheba hari kindi kibazo bacibaza uti sinzi kindi kintu bacibaza narimbajije ati mbega ko hari abidoga ko mu ma competition y'ubu hajamwe abantu badafise bwa bumenyi bikanatuma banaheba iyo competition kandi bari babyifuza wobwira iki abantu bategura izo competition igiki boshobora kurabira ko kugira bamenye abantu bashira muri ako kanama ivyo vyose utegura iyo competition aba yipfuza ko ireshise hanyuma nukuvuga ko ateza kubanza kugira inama nabo bayitegurana bakumvikana ico bashaka gushikako hama bagaca bumvikana akanama gatanga ayo manota natwebwe muri Isanganiro Award Imana ishimwe twama turonka abantu bazima abo bakidumu nyene uvuze ba Africa Nova bakibuke abantu nyene bibicocoro nico catumye n'Isanganiro Award ikomera kubera ko abantu baravuga ujya muntu no mucahe wobura naho critique aho gukrititse abantu nibo baca bakuzura urumva nukugerageza rero abateguye higanwa bakaraba abantu bahamagaye d'abord bakamenya ingene bifata ko ari abantu bafite ubuntu ico nico gikomeye kiruta ibindi ca kabiri ubumenyi bwabo ego urashobora urondera ukamubura kanka nawe nyene kuja muri iyo jiri akavuga ati akagira agakompisiyo gatoya canke amafaranga mu mahaya kumva ko ari make hamuga usanga ufashe uwo munsi yiwe nukuraba nabo bitwa ko bari munsi nabo nyene barakura erega twaragiye muri jiri umunsi umwe twaratanguye hama tugenda turakura urumva bisigura abo batararonka ubumenyi bwinshi butangura mu makompisiyo mato hanyuma bakagenda barizigirwa seno y'ingene bariko barabikora bagashika no mu mahiganwa international ubu weje ndashaka kuja muri jiri ya une competition internationale bu urabona yumvira ko kubera iki nukubera barunguruka ibiriko biraba mu Burundi ugira ngo baraza ngaha barandu nabantu tsazo tuzira muga bararunguruka bakabona kuri Facebook kuri Instagram bati ndaguhe kwiki lift urashaka umureporter wanje yego bikavuga passport ndayifise sinabonye ko uzi gufata kamera sinabonye yuko nibiganiro sikiye ugira di terrible ama analyse akomeye erega nuko bitangura
naho ntogwa lift ndazi yuko ubandanije kuri ritme urimo ndazi yuko atamisi na mike isigaye. Ego merci. Birabaza gushikira ukigizayo umuntu yashaka uri muri jury nk'umuntu yaje muri competition agashaka kukwereka ko muzinanya gushuhiye kandi ubusanzwe uri muri jury kamwigiza inyuma. Apara kumugiza inyuma gusa. Ahubwo namuhatse. Simvuga amazina, hari umuswe twari muri Primus zigeze mu Rumonge abavyibuka baravyibuka. Hari umu artiste yararirimba neza cyane. Hanyuma arakuta Swata. Mugabo ko yari afite experience enorme. Swata yiwe ntiyabonetse cyane. Yashize kuri nota atamenyereye umutsi wanga guturika arasatura. Hanyuma turamudelibera le membre du jury. Hanyuma abonye agiyemo ko yarazi ko se yakoze aza yiruka kuri stade agenda gusimbira ko nyene kora kuryoherwa. Nanje chansumurira hari none imagine toi ntuzenya public iringa ibihumbi n'ibihumbagiza kuri stade canke bajya batsinzwe urumva. Heureusement uyo mu artiste yarazi kuririmba biteye ubwo yararenze nabo bari muri competition bari bamubona. Yaba ari usanzweho twari dupfuye acaje citwa umwana bega wari wavuze ikibazo wari watubwiye ko turiko turiga mu bisanzwe turi hano kugira ngo twigishanye. Wavuze ati mbega abo bantu bategura izo competition mu bisanzwe bafise intumbero yayo bashaka gushika kuki hagati ikibazo ahubwo hanini ni ukiri ushatse kuvuga ko hari abategura ama competition batarafata intumbero neza iyo bashaka gushika. Hariho nk'ubu mu Burundi 90% n'abategura amahiganwa ni ibintu vya publicity. Baba bashaka guhaya no guhayagiza amaproduit yabo bafise amafaranga. Amafaranga ya amotiva vyose. Iyo rero bagize imana bagahura n'abantu bo muri jury bafise ubuntu bafise niyo experience baragerageza kugabanya iyo caractère publicitaire. Kwera hagiyemo publicité ijana kwijana birashobora kwica ibintu byose. Hanyuma ayandi mahiganwa aba nayo nk'abagira za gospel byitwa mu mwanya wa mbere entre guillemets yuko bashaka ivuga butumwa bashaka guhaya no guhagiza uhoraho. Mugabo iguma ari competition ushize imodoka ngaho bica bihindura isura. Nico gituma aba bateguye nk'izo za gospel baguma bibutsa bari muri competition yuko nahabu wa nyuma canke avant dernier ntaca babara yibuke ko yakora aririmba uhoraho. Hari ibindi bintu vyinshi aba yungutse muri izo competition akamenyana n'abandi. Hanyuma n'izo mpano ziwe zikaboneka kuko hariho na visibilité y'aba participants. C'est pas que utsinzwe biba biheze ngo wacafuye canke ngo bakubona yuko wananiwe. Le fait kuja hari imbere gusa kuko ntibaba barigarega. Hari umuntu ashaka kukulokaliza canke kukuromarka akaguropora mu bandi akaca kuja muri studio ugasanga aho wahereye ni hahandi. Iyo utaja muri iyo competition ntaco bari kuvamo. Ama example araba muri Tanzania hari aba artiste benshi batangaje mu mahiganwa ubasigara ibihangange bigira amadira akomeye. Ego mbiga tugaruke kuri twebwe tuja mu mahiganwa cyangwa ku bafana bacu ko hama haduka induru. Mbega hariho uburyo bwo gupruva abantu ko muri ako kanama hariho umuhari mw'umuco. Nk'ubu twebwe Isanganiro Award niyo iri excellent. Waje kujya kunumana umuharura amadota. Isanganiro Award Imana yahezagiye kuva gitangura 2011 twama dufise ugwamerera kubwiye les membres du jury babara abantu bicocoro. Abantu calibre nyene abantu badashobora guharirako kuri bwa bumenyi bavuga. Ica kabiri haro transparence. No kuvuga nk'uwo utubajije ati bega amanota yihiganwe Isanganiro Award muri radio yatwara 2011 turayakwereka 2012 13 14 15 niyo yavuyemo ko ibyo tuzi twese 16 17 18 19 20 gushku urumva tuca turabiklasa tukabibika. Ni nka kurya Negrita ugiye muri primaire muri aho wize 6e ukarondera bulletin barayiguha
muri secondaire barayigwa ni kuvuga barayiklasa ija muri dossier turafise amadossier y'abartiste bose bagiye mu Isanganiro Award. Iyo transparence rero irafasha nuwo watsinzwe aho nyene hakuja kuri rezo zose bavuza induru turatubibabwira azaza arabe kuko les membres du jury nashaka kubibutsa gikomeye gusumba ibindi Negrita nugusinya ko ayibaruta watanze wayatanze mu muco hari ibintu nashaka guca ko gatoya uretse ibi bya jury bisanzwe uzorajya amahiganwa y'igihe ibintu byo kubetinga bya bintu vya tombola urazi ko Lona ihurijamo ku nguvu ntushobora gutegura tombola Lona itagiyemo kubera iki haba ari mu officier arungitswe na leta kwa approve aciye muri Lona sinzi ko bamwita mu officier cyangwa iki umuntu ajeje ivy'amategeko avuga ati nivyo urumva atabayeho abantu bo kwitwara kandi hava bibiruwe mugabo Lona yamaze kubijamwo Loterie Nationale nukuvuga yuko igihugu kiba camaze kubihezagira ubutegetsi bazabanza kubihezagira ntavyo gusubira rero kuza gutesha ubw'abantu uvuga ngo ibintu bakoze vyaramanyanga abarundi barakunze kuvuga ikintu cyitwa amanyanga ifuko gipunguka basha uzo kwa manyanga kwera none ngo basha urumva umuntu wese kandi yaramanyanga n'utazi vyari yaramanyanga ingo bakwisigurira umenye vyari iyo hashizeho cyama amanyanga gayi ibi byose iyo vocabulaire ni yabaho ya 10 ans ya 15 ans vocabulaire yabaho ubu yaragwiriye nta muntu agikora vyo twese ndamanyanga akantu kose n'amanyanga biga iyo hashizeho akanama hisunzwe ikimenyane cyangwa visibility umuntu asanzwe afise result ibimeze gute riba ari bieze nko bavyita ibice bisosi rojorojo isupu kubera ko aho oye uba wamaze gutrisha ntiwo watrishije ku vy'amanota mugabo hari ikintu ubura kuko amajiri yose yo kwisarasi bara compétence z'umuntu bakaraba ubuntu bw'umuntu bakagira les critères bafatiyeko izo critères cyese zirasa mugabo bivanye n'uwateguye competition hariho intumbero abayihaye ari publicitaire baragerageza ko publicité jamo nko par exemple nugira publicité ntashobora kwikausha ibintu bijanye n'ama réseaux sociaux aca natumbirira abo bantu bari muri competition kuja kuhaya rugo yagize ico kidandazwa ciwe kandi abantu bakakirayikinga kugira ngo ya mafaranga atanze agarukire rero muri ya marezo sociaux afise ibihumbi 10 by'abantu bagize share banumva ko ari publicité ikomeye none wumva wo bikompara n'ubutari atafise produit ariko aragurisha sico kimwe ntibishobora gusa mugabo bahuriye bose nuko rema mdije tuza kubara abantu nyabana ego tugaruke kugira tugerageze tunyarutse hama turangize bega niza impanuro ku bantu bagiye mu ma competition ya mbere cyangwa ku bantu bagiriwe bakwe bakizerwa gushigwa mu kanama ko gutanga amanota bogenderako no babwira yuko ibigeragezo biba byinshi kandi yuko umuntu agitangura kuja muri jury yogerageza kihangana hari ibimuvako n'ibitamuvako arashobora kumva nka je dakunda reggae urabona nambaye boomer mbonye umuntu avuga ijerege hari akantu gaca kaja mu kandi ni nka kurya umukizwa yumvise gospel canke uwundi umunyakaranga kumva karanga uragerageza yego ivyo ukunda biri muri wewe ukagerageza kwisiripasa kubirengera ico ni cambere ca kabiri uzoronka abantu baguha ruswa wihenze ukakira ruswa umenye ko wabaye akamaraya kandi hajyaye akamaraya gatanguye rimwe ngo karode y'amafaranga ni kazofa gahagaritse naho bigenda gutava nga ahubwo ku munsi acarodera kabutanga urumva no muri ivyo vy'ubufaranga mugabo rero igere bica bigenda ivyo biba bihagaze biba bihetse ariko wihanganye ugasubira ukihangana uzocuronka amadiri menshi kandi abantu bagushigire ntaye baravuga tujya muntu mungwe twaramugerageje yaratunaniye uzosigara witoraguza baguhamagaye mbe kuravuga ngo aba artiste badashaka kuja muri competition ngo kwera gutinya haro nanje amajuri namora nawe bakabamarira yabyo yukumpimba mugaga sanga nkayiraba kwikuyanga mba nabonye ko itateguwe neza kuko umbwiye nje muri jury ndagusaba ko
umfasha kwinjira muri organisation mbonye iregarega nawe ufise amafaranga menshi ndanga kubera ko bipfuye mupfana navyo mupfana navyo abo bana rero bagitangura bihangana iminsi ya mbere biragoye nivyo mugabo amaze kugira kabiri gatatu agasanga yatanguye kwizigirwa habiri hane hatanu azosanga bayimuza makungu je ndazi abagenzi banje b'abanyafrika bahora bava za Senegal za Mali za bagenda muri jury Paris Reka chora nk'ubu bagutumye nk'i Londres uza kuba membre ya jury uyumvira ko ivyo bintu bidashoboka nakaravyo nakaya gato ugasanga kwiyumvira mbiga vyagenze gute kumbe ribwazi bwizigirwa baca umugani mu Kirundi itunga riruta ayandi n'ubwizigirwa ndazi hariho abantu muri iyi minsi iheze bavuze bati sinarinzi abantu baja mu kanama ko kuduha amanota ubundi iyo ndabimenya kare mba narabihevye hakibona abonye abo bantu bashizwe muri ako kanama bega ni iki cokorwa kugira ngo turabizi hari abarinzi bataja mu mahiganwa kubera bivuye kuri bo bitavuye ku bindi bintu bavuga ati ntavyo shaka mugabo n'abandi bavuga ati mbonye ivyajuru vraiment numva menga sinojayo ni iki cokorwa kugira ngo ama competition yizegwe n'abashirwa mu kanama baba ari abantu bafise novuga ngo experience bikiri mu bintu vya bimwe vyo gukuranamwo bavyita ijya vy'ama gukura bitaraja demi finale cyangwa quart de finale bimwe vyo pré-sélection voilà bijya inutile même no kuvuga le jury mugabo kuyipresenta ni kimwe muri transparence no kuvuga abaorganiza amahiganwa iyo bashize habona abo batanga amanota ni risque nivyo hari ushaka gusanga hari nk'umuntu bamaze kumenya ko ari umutricheur biba bigoye kumukuramwo mugabo nabo ni risque ari gice usanga iyo competition cipfa kwera abayijamo baca babakeye ariko naho nyene niyumvira ko 90% les membres du jury barababonera kabisa barababonera kubera none ivyo amanota batanga pardon amantuzeya critère nizo bo bipangira cyangwa nizo wateguye ko critère nakubwiye ko critère zisa nka zose kwisi erega ni note estimative nakubwiye ko ahandi ho bahora bafata numu spectateur yaje batabiza akagira tirage soro umuntu pamf bakamushira muri jury ata compétence afise ata experience afise akagira bakamubwira umviriza ubonye umuntu sur 20 umuhe ayushaka 19 sur 20 canke 2 sur 20 sero ngene yaguconvince akabikora kandi kesho ushaka gusanga aciye yihahe equilibre ukaca usanga bitumye bamwe bemeje abandi basubira baja munsi kuko hajya la prépa niyo jury irimo abantu bari très compétent usanga batanga presque les mêmes notes parce que bari suffisamment outillés ibintu nk'ivyo haje rero nk'umuntu erega nababwiye ni higanwa hari abatsinda n'abatsindwa kandi nawe ushobora nta competition nimwe buri widoga nta competition nimwe buri widoga kenshi iyo ndosa akaryo nkaba muri jury imbere yuko competition ibona babaza muremeye uko ububasha banye n'urubanza baduhaye namwe muruduhaye ngwego rahira ego agaca yemera tugatanga amanota imbere yuko duprograma ndasubiramo nkavuga ati les amis ni mwatwemeye none hari umuntu yoba ahigimanga shira ukoko hejuru yuko ibivamwe atavyemera oya mwese muravyemeye abavyemesha ukoko hejuru yose agashira ubu vyase ntiyagira ushirazi hamashika tuvuga ukazona bamwe bararyoye abandi barababaye kandi baduhaye ububasha mugabo iyo ubivuze birafasha kubera ko aca yatenuwa rushoka akakira ibibaye kw'ishuri uranka kwiga ukakaruta rimwe ntusubiremo ama examen hanyuma bagutema nutangura kuvuga ngo ujya mwari maranyanga baharuye nabi urumva heureusement nuko bashaka kuguha grille ukaraba hamugateranya ni nka kujya kw'ishuri ukabona rema yuko kw'ishuri wayobewe cyangwa wamenye ariko bamenye yuko kw'ishuri hari abana bashikana 70% bakabatema none urose zero muri esheke uvuye cha bigenda hakaba n'uwundi atubona 50 53 ahumva
hanyuma akaja muri delibera bayita gute mondial bayita gute bimwe vyo gusubiramo repêchage twe twayita mondial iyo terme nayo baruzi abakuze bagaraje baragiye bayita mondial kwe ko twavuga ukaca usanga uwo mwana yaronse amanota menshi mu ndero mugabo akagira amanota duke mu biharuro irabona baramuhaye chance yo gusubiramo kandi kenshi yagiye muri repêchage a 50% akunda gusanga bazanye cya kibazo nyene mugapasa wayi serie utazubaye ugapasa hanyuma bikazokunanira canke umwaka uzaca ukakora donc nashaka gutumirira abantu abarundigana niko yari bishashe ibintu by'amakompetition n'ivyo bari bamenyereye niba bamahoro izi competition turazikeneye aba membre du jury bafise uburenganzira bwo gutanga amanota bashaka ego irevre uwo ashaka arashobora kudapasa nkuko nanje jimerukana ne passe nkaya manga abana banje hatswe kunyica n'ubu baracantuka ngo equipe yabo ntibe yabaye ya gatatu juste kwera ko nabo batashimye ivyo ni bisanzwe ndayimenyereye nababwiye ko nanje uretse jury yose twize gutanga amanota muga turasanction wagize info technique tadufise uburenganzira bwo kurepesha canke yo kudelibera turatanga amanota birahera hanyuma tubabara mu bandi uramaze kubona jury babara ku manota yatanze mekora ari mathematize no tugire gute uwimana yahezagiye chance ni chance sivura ko tuyaze bikwiye ndagushimire cyane tuyaze ibintu bike kandi byiza ndagushimire cyane ku mwanya wawe Jera shaka kubona urumijiri apana nationale gusa même international amen ndabyakiriye nzoja ya datarabara mutumiranda amen ndagushimire cyane nanje ndagushimire uzogaruka undi munsi yego sawa